ni wabona umugore n'umugabo mu modoka bariko baratera blague batwenga uzomenye ko atari umugore n'umugabo uravyumva natwe rero ivyo bintu ndavyanga kuko umugabo wawe atokubera umugenzi mutotwenga mutofsinata abagabo turaraba cyane iyo ni principe ihari niba umugabo araba cyane mugaburire gaburira amaso yiwe sibyo kuko nutayagaburira asohotse hanze abandi barayagaburira baca kanatashe yahaza tugira ikibazo kinakunda arumviriza niba ashaka kugaburirwa biciye mu matwi mugaburiye nk'ubu razi ko tutaratanga iganiro nako ndamwereka ibintu mu telefone ko ndamubwira nti sheri utwenga neza no kuri kwimana aka video karatwenga ntabwo yari ndabira kino cyane kuno gitwenga urumva nimba yobu yarashoboye kunesha bisigura ngo nanje ni nahagara ndashobora kunesha kuko sinubakanye na pastor masezerano kubera ko afise amafaranga namugiye ko ndabizi ko ata amafaranga afise namugiye ko ndabizi ko atakazi yari afise kijya gihe twaciye mu bihe hamwe yiyima urabona kiyima kugura impunzu yambaye impunzu yatabutse hagati y'amaguru ipantaro ziwe za jeans zose zarimwe ibiremo hagati y'amaguru ku buryo tugiye n'ahantu namubwiye ati sheri naguma ndamwibutsa ndamukora ko gutya bijugira gutya kugira ngo ndamwibutse ko ategerezwa kuguma afatanije amaguru ntatambikiza urumva ndamukoze ko sinigwa ndavuga ndamukoze ko yacamenye ivyo mvuze iyo umuntu avuze ngo ni umukozi w'Imana yatumwe nande kuko umuntu wese arafise uwamutumye kandi uwagutumye niwe utanga raporo ntuha raporo abantu ntuha raporo amaradio ntuha raporo amateleviziyo uha raporo uwagutumye kandi uwatumwe arafise abo yatumwe ko nta muntu yatumwe ku bantu bose umuntu wese arafise abo yatumwe ko kandi niba ari habo watumwe ko abo bantu watumwe ko barumva imvugo yawe barumva no kuvuga intama ziraje umwungere wazo nico gituma intama zanaka ni zanaka ntizishobora kumva cyo kimwe nico gituma hari igihe umuntu ashobora kuba kuri hazo sosio bamwe bakamuvuga nabi ariko intama ziwe ziramuzi cyake muvuge mu mutuki ibyo mushaka kandi avuze zirumva ati uyu ni umwungere wacu yavuze wamamagaye mwizina mushira hiyaguye jemuranywa amazi meza isoko idakama wankenyeje umukanda ngo amahanga bimenye ko atayindi mana iriho atari wewe wenyene Ebeneza naratabawe Ebeneza naronse ubuzima. Yes wakunzi ya Gate TV reka ndabaye kazi ngenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabe hano mu gihugu cyacu cyacu Burundi waburi media spanda kubwira ngo big up son and don't give up. Yes iyo ntango gukora ikiganiro iminsi yose nkunda kukubwira ngo ntucike intege gucika intege urabizi neza ko ari intambwe imwe isubira inyuma ukaba umukene ukaba nyine umuntu sepa nyine babwira mugabo urabizi ko gucika intege ari kimwe gituma umuntu adashaka kwihangiro y'ivyo yateguye mu buzima bwiwe. Kora cyane senga ibisigaye ndazi neza ko bizokwikora utiriwe wageze indefort sauf kudacika intege. Yeni gare muramubizi ko muri kumwe na million dollar ya Gate TV million hano byabaye byinshi ariko iyo ntaje nyine ngomba ndabaganiriza mba ndi kumwe n'aba-invite banje buno munsi guys murababona gute banza mubimbwire bafate jembe ko nakira abakunzi ni n'abantu banje babanza kumbwira ingene babona aba-invite banje buno munsi rero nagira amahirwe yo gukorana n'abakozi b'Imana abaririmbyi kapo noneho sinzi ko bangu ya mbere mugabo je ndayigira ya mbere reka ndabaha ikaze karibu cyane. Murakoze cyane turashimiye
bashava ngo ladies first mugabo murabona amasezerano murabona famille amasezerano navuze murakoze ibindi narigira ndamubwira abana bagira ubwira yandanye merci beaucoup turashimiye cyane sha murasa neza murakoze birihe banga baje ibanga ni yes aho usanga mufise nk'utuntu mwisiga canke mufungura kubera ko udashaka kwibira akabanga abakunzi ba Yagate mushamba ngo ibanga ni yes urabona ko nirabura arazi ko umuntu yirabura ata bintu birebi musa neza ariko okay abantu buguriye TV yacu rya mbere mugire subscribe abantu nabo mutazi famille kandi yibabwiye ni famille masezerano abantu babazi mu bintu byinshi bitandukanye ariko noneho ko nagira ubuntu mukaba muri hano nizera ko ari ibakwe ridasanzwe sinzi rero gutangura kuvuga sinzi ko muri bwidondore je ndabazi mwese shaka mumbwire byose ndabivuge ndabizi mwe ko muri ngaha reka mubyivugire ku mazina nitwa Florence Ihimbazwe hama abantu benshi bantazira fofo bose abantu benshi kuva ndi umwana muto muhira niko bampamagara yego hama ndi umuririmbyi ndi umumama mfise abana babiri b'abahungu hama uyu n'umutware wanje lala nije cankurikira jewe ni masezerano Jean Claude uyu ni umwamikazi wanje je ni masezerano hanyuma ndi umupapa mfise abana babiri abasore babiri guhama nkaba ndi umupastori ndi umwungere mw'ishengero kandi nkacaba n'umuririmbyi ayo macamba n'umuntu isuma hamwe akora ibikorwa vya misi yose ego iyo muri kumwe ni ikihe kintu mukunda like uvuga ati ikintu turagihuriza ko as couple ikintu turagihuriza ko vraiment mazi ko abantu babiri bahura bakuze mugasanga ibintu badahurizako nibihe bintu biri muho apa gusenga ko turazi ko mwese muri abakozi b'Imana ni ikihe kintu muhuriza ko mu buzima busanga mukavuga tego me vraiment turakompletana we are funny okay chana bibona we are very funny hama ikindi nitaheshe duze byinshi ni byinshi cyane kweri musanze mugabo je burya ndatekereza kumusumbuye ndavuga amajambo make abantu barabizi ko ari je ntekereza noneho reka none thank you tano kurabaza kuvuga okay we agasura kanje urabona ko kameze buke buke pasiteri niwe kare yavuze kimwe nawe twese turi abantu turazi kumanaginga imyanya ukuntu turamenya ko uyu mwanya ni umwanya wo gukina turamenya ko uyu mwanya ni umwanya wo gufata ubuseriye turamenya ko uyu mwanya ni umwanya wo gusenga ni gake usanga twavuga ngo turabomanya muri iki kintu stile y'ukuntu dukora tugera umwanya turabihuriza ko kenshi cyane cyangwa uburyo dutwara ibintu yego okay ndaza kubabaza kandi kabazi mbebasha okay abantu bagikundana nata experience mfise ko sindagira urugo iyo bashitse mu rugo baravuga ati turamenyenye vya vrai iyo uza gusanga uko wari umwiteze nkuko kuntu uvuga ati muri funny ngo wamwitwengera ngo wamuryohe ugasanga siko ameze niki kintu waje kushakora mwese ego jewe kubwiwanje reka ntacu we banze utangura bisanzwe umuntu ntushobora guheza kumwiga ego ntushobora guheza kumwiga hama tukiri muri fiançailles ntitwari tumeze gutya twari abaseriye kubera ko wavuga ati ndagerageza uburyo bwose singira ibirofa byinshi kubera ko aha moindre geste haraba ikintu urumva uguma uca ufata ubuseriye hama ugaca werekana ko uri umuntu nyene asha utuvyumva naho gacamwo biba ari ibintu vyo gutwenza kablage hama mu rugo hoho niho utegerezwa kubona umuntu we wa vrai kubera ko mumaranye umwanya munini umwanya munini cyane rero niho twagiye kudekuvra
ko twese dukunda ibintu vyo gutwenga, turakunda gutamba, turakunda gufyina. Ego. Hama gusa iyo jewe nsanga kwera adafyina. Je mba ngowe. Urazi igituma? Je papa wanje yarigeze kumbwira kubera papa wanje arakunda gufyinisha mama. N'abantu barakuze. Ego. Ariko nuno musi barafyina. Acambwira hama kandi yakuza mfyinisha niyo ngorane. Acambwira ngo ndagusengera. Ntuzoronka umugabo ari seri. Seri apana wa undi aguma gutya ibintu byose ari. Urabibona? Wavuga ati ndagusengeye mwana uzoronka umuntu agufyinisha kuko nutaronka umuntu agufyinisha uzokumbura iwanyu byihuse. Rero Imana yarumvise isengesho ry'umuvyeyi icima uwo dufyina uwo dukundana uwo dukina basi. Ama jewe sinovuga icari kuba kuko kimwe novuga kandi nama mvuga shimira Imana nuko Imana irazi ibintu bidukwiriye. Biragoye ko ushobora kumenya umuntu ko afise bya bintu ushaka kandi rimwe na rimwe hari n'igihe buryo gushaka ko umuntu gufatanye n'ibiharimo. Hariho ibihe uba urimo ukamenya ati muri iki gihe nshaka ibi, kumbure muri uwo mwanya nkamenya ntishaka ibintu ntazi bizobejo. Ugasanga buryo Imana nawe itegura n'umuntu azogenda ashobora gusport ibihe byose uzogenda uracamo, akashobora kubimanira no kumenya ukuntu azogufata muri ibyo bihe byose. Ugasanga cya kintu cyose ushaka kiri muri we. Rero kimwe novuga sinovuga ngo hariho ubuhinga na bumwe canke harimwe ibitangaza umuntu akoresha. By'ukuri wizera Imana, Imana iragugirira neza. Rero ndashima Imana yamumpaye cyane. Ego. Iyo usanga umuntu aguma ameze gutya naho narikuruha mu mutima kuko d'abord niwe muntu wa mbere atuma nduhuka, niwe muntu wa mbere nk'umunezero, niwe muntu wa mbere dushobora gukina, niwe muntu wa mbere ashobora kubwiza ukuri, niwe muntu wa mbere ashobora gufyinatisha. Donc bijya bintu nyene abana bakina bacokozanya muhira ari ihene usanga tuko turiruka mwiruka ku wundi niri muri ko mukina kanye. Rero hari igihe nyene wumva kumenga ivyo bintu nivyajamo muraza kuruhuka, kumwaza afise ubusere bwo ku kazi undi afise ubusere bwo ku kazi, cyangwa ugasanga umwe arafise ibintu biri kubirazunguruka mu mutwe ntari karatwenga. Rero ukuntu mushobora kumuprovoka basi mukiruka no muri salo nibiki. Rumva cyane uyu ntakunda guheranwa. Rumva bisigura reka tubwire murabisubiramo. Rumva rero uzi ko bihari byumwe mu gucreate atmosphere runaka kandi ukabuzi ko umuntu uri kurayikrea muri kumwe aza kuyakira kandi agareponda uko warushaka. Bari undi uzanye ibintu byo gufinata muca n'amakofi cyane ibintu bigaceberera ngaho. Rero novuga nti subuhinga ni buntu Imana vraiment yangiriye. Yego cyane kandi nampenda sana tena sana. Mutsubabarire kweli, mutsubabarire twebwe tutashaka. Ndabyibutse ugira uvugisha tubana ihigana natanga kuvugisha. Biba bigoye naho kubona jewe ndagara cyane ku ngo n'imiryango kuko nibaza ko abantu basanzwe babazi. Hari igihe ari nka mwebwe nka kapo y'abakozi b'Imana usanga ukuntu mwifyina ndetse n'abantu bababona bakabona twege abantu ya vraiment ijya couple funny nkuko yabivuze. Ugasanga mbese abantu ntibafata hose yayo bakora batege abantu niba abandi nyine bama bafyinata nitwo bagirira icizere ntanenga murahura niyo ntozeye nico kibazo cyo kuvuga ati mwebwe kwere muri exagere entre parenthèses ntanenga murahura n'ivyo bintu. Twebwe mu bisanzwe hanze turi très sérieux. Ego nije nagira ubu hanze turi très sérieux. Urumva gufyinata tubigira vie yacu yo mu rugo. Dushaka ko muhira haguma haryoshe dukine abana bacu ntibakure babona bwa buseriye bw'abavyeyi za hariya umwana ntiyegera papa, umwana papa na mama ntibatwenga ntibablaga.
tuba dushaka batwigireko abone n'abahungu abone papa afata mama gutya bisigura ngo nanje ninashika muri urwo rugezo narabibonye ingene papa afata mama rero umugore so gukubita umugore so kwigiza hariya tuba tukeneye batwigireko bamenye ko mu rugo harashobora kuryoha urumva rero si umwanya wose si bya mwanya wose mugabo hari igihe biba bikenewe ko tubikora kugira ngo twigishe abana cyangwa twigishe abandi bantu hari handi makouple ari umugore atazi iryinyo ry'umugabo hari umugabo atazi iryinyo ry'umugore mugabo aruhuye n'undi mugabo hariya baratwenga umugabo wawe agahura n'undi mugore hariya bagatwenga ukibwira none ko ari ko umugore n'umugabo entre yabo badatwenga urumva n'ikindi gihe turashobora kubigira en public kugira ngo vyigisha abantu bamwe bamwe ariko si nivyo dutegura hari naho tuvyisangamo turiko turatera blague tugaca dupasuka nyene tukabandanya muri izo blague zacu kuko nibwo buzima niko tumeze aba ni twebwe ntituba tugushaka kwigirisha mugabo ivyo birubaka abandi bantu kuko hari umuntu yavuze ngo niwe wabona umugore n'umugabo mu modoka bariko baratera blague batwenga uzomenye ko atari umugore n'umugabo uravyumva natwe ivyo bintu ndavyanga kuki umugabo wawe atokubera umugenzi mutotwenga mutofsinata twebwe ni ro contraire gw'ivyo abantu bavuga twebwe ubwacu twariyubakiye ikintu cacu turavuga ngo ibintu bavuga ko mu Burundi ari uko bimeze tutegezwa kuba abantu tuzana impinduka birakunda ko umugore n'umugabo baba bagenzi baganira bakabwirana vyose bagatwenga birakunda mugabo bivana n'akarorero baronse hari abantu uri kuravuga ibi bintu baca bakubwira ngo izo ni inkinamico ivyo ni ibintu muri ko murivugira kubera ko baronse akarorero kabi ntavyo bigeze babona ntavyo bakuriyemo je ndabivuga nk'umuntu nagiriwe ubuntu bwo kubikuriramwo nabibonye ku bavyeyi banje nuno munsi barakuze bafise abuzukuru ariko baraca bitana sheshusu rero mbwiye jewe ko mu rugo ushobora kugenda bigahinduka sindavyemera bihinduka kubera iki wama watura ko bishobora guhinduka bikaba nabi kuko jewe mu bihira sinigeze mbona bibana papa na mama nimba barashwana ntavyo nzi nani nivyo nkeneye kumenya kuko imisi yose twe twabona bitana sheri uko imisi yakabaye ntavyo twigeze tubona ngo bashishwe bagize iki kiro biravana na ahantu wakuriye n'ivyo wagiye urabona rero twebwe abantu bo bivuga ntituravyumva mugabo bo bivuga twebwe ntango naco bitubwiye ikindi naco je ndibuka ko ataki nkizo ndamaze kuzigira ku mastati uyu jewe eri ntibashira ku mugore wawe voilà uko ndazi antuka ntiwihangana mugabo kenshi unyubahutse narisha ndakubatse ndakivuga okay none je kagenda kubarize basi unadashaka ko umugore wawe washira konti like wewe wabivuze mu fashion let's go ndakibatse okay gusa ndiko ndavuga mu bisanzwe Bibiri ivuga ngo umuntu azosiga se na nyina abane n'uwi w'akaramata mumaze kuva muhira mukagira urugo rwa babiri urugo mu ruhiga icapo mwebwe babiri atanumwe muri kumwe no kuvuga ngaha ni wewe n'umugore wawe hanyuma bya sona nyoko ni muhira hariya n'abandi mugabo binibyi wanyu kuvuga mwebwe nimwe muhitamwe ko rugo rwanyu ruryoha cyangwa nimwe muhitamwe ko rubiha kandi ngoma ndakubwire abantu ntibazigera ubahi nezeze jana kwijana oya hamari abantu bakubwira ati byo no mugira ni vy'ubwana sawa niba ari byo biduha amahoro Imana yahisemwo kirisha ibijuju abantu kugira ngo imara amazi nyabwenge rero hari igihe twebwe ibibumenga nivyo bijuju nivyo biduha umunezero kandi nivyo bitwubatse kandi nivyo bituma turamiriza tukabandana hanyuma namwe byamutibiseriye nivyo bibana bituma munanirwa aho kantu uvuze ufite abantu hari ibintu urumva abantu bubatse urazi ko ari umuntu ahubwira ngo no expert mu byingo nivyo yize mugabo bikamunanira ku rugo rwiwe rumera neza ivyo byerekana ko urugo hariho sebyo byo umuntu agomba kumenya mugabo cyane ico no vuga no ku rugo gubakwa n'Imana hari ikindi kintu gikomeye
umuntu wese hariho ibintu ukuntu abagabo bameze hariho ukuntu abagore bameze sibyo kubimenya ni byiza mugabo iyo umaze kubimenya ati abagore barameze uko canke abagabo barameze uko kubimenya biragufasha no kumenya ati kameme ni umugabo wanje ameze uko agiye mu ntege nkabona ibintu bisa nuko ndamenya ko peut-être yoba yateyo canke ko vya bintu bambwira ko abagabo bameze uko ari byo kuko urumva hariho ikintu kimwe abantu bagomba kumenya abagabo turaraba cyane iyo ni principe ihari niba umugabo araba cyane mugaburire gaburira amaso yiwe sibyo kuko nutayagaburira asohotse hanze abandi barayagaburira baca kanatashe yahaza tugira ikibazo ikintu akunda arumviriza niba ashaka kugaburirwa biciye mu matwi mugaburire nk'ubu urazi ko turatanga iganiro nawe ko ndamwereka ibintu ni telefone ko ndamubwira nti sheri utwenga neza no kuri kw'Imana aka video karatwenga ntabwira nti ndabira kino cyane kuno gitwenga urumva ukumva ko ako kantu nawe arakeneye kukumva kandi karaza kumutera umunezero kandi ukumva ko sindavyikumpanamwe mugaba kubimubwira ndafise ikindi kintu kiza kurema muri we kuko naho yoja ku kazi wundi akamubwira ati wambaye ibirato vyiza avuga ati ego wambwiye ko nambaye ibirato vyiza mugabo sheri wanje nawe yambwiye ko ntwenga neza uravyumva kwava muhira wambaye ikanzu nziza canke wambaye ibitenge vyiza umugabo ntiyakubwiye kuberewe ubwiye hanze undi rutipa acabwira ati no kuri mada uraberewe cyane Ibaze vraiment nawe uraho rero kubera ari umugore yumviriza turaguma twinjira mu mutwe tukagumayo mugabo mugihe wowe wamugaburiye kare ukamubwira amajambo naho haza kuza yandi aza gusanga igikombe gisesekaye nta impact aza kugira ku buzima bwiwe rero ivyo byose ni ibintu umuntu ategeza kuko hariho ibintu tubamwo tugakora amakosa atari kubera twagomba gukora amakosa mugabo ko hariho ikintu tutamenye birivuga ngo nimwamenye ukuri kubaho kwidegenza hariho ibintu tumenya bigatuma tumenya ukuntu twa hanyuma ikindi naco buryo umukunzi ikintu ca mbere wiga ni kumenya mbe ashumushire wanje akundiki ashaka komera gute kuko mu buzima urukundo ni sacrifice jewe duhuye hari ibintu nakunda hari ukuntu nakunda kwambara ukuntu nakunda kwimwesha ukuntu nakunda kuba meze bwakabwira ati sheri nukuri si bibi mugabo jewe numva ntabikunze ushaka rero kubakana nawe umwibaraba uzokora ibyawe umwibaraba ariko ukabushaka amahoro yo mu nzu urakora ivyo nyene kandi bitanga uruvyanka mugabo munyuma ukaza gusanga kuko ukeneye amahoro urabikora kandi uza gusanga ayo mahoro by'ukuri yarakenewe mu rugo ni nkuko nanje usanga hari ibintu ndambwira nti sheri ibintu sindabikunda akubwira ati bimusaba ingufu nyinshi cyane washaka n'umwanya muremure ugagagara igihe ugasanga byaheze ugasanga nyene nta ngorane kandi ikindi kintu nibaza ko umuntu bivanye nawe wamubwiyemo ikintu ashobora kuvyumva ningo bivanye n'ingene wamubwiye Tom akoresheje mu kumubwisha ikintu reka nsimbire kuri akabazo imbere yuko tubandanya n'ibikurikira nigeze kubona aka video wigeze gusohora uri kuravuga ubuzima mwabayemwo bw'ubukene bw'ubugaragwa nkuko abandi bose bashobora kubucamwo Bacari mfise ikibazo kimerera kice kiza. Mbega ivyo bihe. Byari byoroshe kugarada uwo muneze kugira ngo ntaze kubona no musi kuri kamera musa neza. Hari igihe mutari musa gutyo. Hari igihe wifuza ikintu kwakibura. Mbega uwo munezero wamyeho kuva kera canke n'ibintu byazanye n'ibintu bimeze gute. Tubwire ibanga. Nibaza ko ivyo nije nabivuze ariko uwo twubakanye turi kumwe araza kubishingira intare no musire muri kumwe sazi araza kubishingira intare vyari ibihe bitoroshe vyari ibihe vy'ubugaragu kubera ko mu bisanzwe hariho ukuntu Imana ishobora gutesta umuntu iraba ubwizigirwa bwawe ikurabe réellement ko vya vrai ndashaka gutesta uno mwana nkuko Imana yatesteje Yobu ibwira Satani ati wabonye ko Yobu ata muntu numwe ahwanye nawe Satani abwira ngo nuko wamuzigurije wonyemerera gusa ndabizi ko yo kwihakana uravyumva hama muri ivyo bihe Bibiliya iravuga ko Yobu atigeze akora icaha
ico ni ikintu ca mbere nahagazeko nuwo murongo nico gitabo nahagazeko nimba Yobu yarashoboye kunesha bisigura ngo nanje ni nahagara ndashobora kunesha kuko sinubakanye na pastor amasezerano kubera ko afise amafaranga namubwiye ko ndabizi ko ata mafaranga afise namubwiye ko ndabizi ko atakazi yari afise kijya gihe nari ndabizi hama nanje ubwanje nta kazi nari mfise umva twese twari bishomeri bisigura ngo ubuzima twari ko turacamwo nabugiyemwo nzi ko ndi capable yo kubuhagararamo kubera ko namukunze ndabizi ko nta kintu na kimwe afise rero ivyo vyaratumye nshobora guhagarara hama umunezero wanje ntiwigeze uhindurwa n'ibihe kubera iki nari ifise umuntu ankunda kurusha uko yikunda bano uyu mugabo uyu uwo mutuka niho womenya ko Fofa atekereje nuko adatekereje sawa uwo mutuka cyangwa ukamushira isoni mu maso yanje niho womenya Fofa aratekereza canke ntatekereza kubera iki twaciye mu bihe hamwe yiyima urabona kiyima kugura impuzu yambaye impuzu yatabutse hagati y'amaguru ipantaro ziwe za jeans zose zarimwe ibiremo hagati y'amaguru ku buryo tugiye n'ahantu namubwiye ati sheri naguma ndamwibutsa ndamukora ko gutya bijugira gutya kugira ngo ndamwibutse ko ategerezwa kuguma afatanije amaguru ntatambikiza urumva ndamukoze ko sinigwa ndavuga ndamukoze ko yacamenye ivyo mvuze agaca asha pore pore kugira ngo nitumaramare akanyambika akangaburira yaronka 5 ari muri ville akavuga ati aya ndayabika nza kuyasangira n'umugore ntaje kuko arazi ko ntaco yasize arase kurya aririwe inzara arazanye amahera turafungura uravyumva nararaba sacrifice agira jewe nicaye mu rugo naco ndiko ndakora ivyo nkora n'inshingano zo mu rugo koza ivyombo kumesura izo akosa kazi n'inshingano z'umugore mu rugo urumva naco ndiko ndinjiza sindiko ndamufasha kuri hinzu sindiko ndatanga rasyo sindiko ndaza nta mafaranga mfise yo kwigurira impuzu byose niwe yamenye hanyuma nkaca ndamubuza amahoro gasha uyu mugabo ikintu naca niyumvira ni kimwe ko we yirirwa hanze ariko arayerera arondera amafaranga jewe nka Fofo ndiko ninjiza iki nikindi ko ndakora kugira ndamusupporting ivyo vyatuma imisi yose kugura umuhira canja ku mavi nkabwira mana umugabo wanje arasohotse ndakwinginze ngo ahagiye ahure n'igitangaza mana muhure nawe mana uhindura ubuzima bw'umugabo wanje mana muhindurira ubuzima mana muhezagira nta rindi sengesho urana kuva ico gihe gushika uno munsi nta rindi sengesho mfise gushika mbonye ko uyu mugabo yabaye ikintu mu muryango wiwe bavuga ngo unukuri twaravyaye kabisa uravyumva nimba nitwumufasha negerezwa kumusunika gushika kuca Imana yamuremeye sindi wa muntu nza ngo ndamusubize hasi ndamusubize inyuma urumva ibintu byose vyonone kare oya ndahari kugira ngo ndamupushing nambwire sheri avance birashoboka bandanya nta kibazo ego akabwira ati sheri numva shaka ko twokora concert muga nta mafaranga afise utwo nahembwe sheri ngaye nawe akazana tugakora concert ama concert menshi twakoze twarisopa ego Imana yararungika nukuri nitwobeshera Imana iraturungikira abantu badusupportinga mugabo hari nibindi tuba dukeneye kwikorera urabyumva rero ivyo vyaratumye kubera urukundo agati yacu kwanza dukundana hama Imana igacutubera inkingi ibuye urukundo rwacu ntigwigeze runyiganyika sinigeze mbona ko ari less as a man ari umuntu aciriritse ari umuntu atagira akamaro oya Imana yarashoboje kuko nico nasenge nabwira Mana undinde kuzomubona nkuko atari umugabo undinde kuzosohora ijambo mvuge ngo wari umugabo ki undinde ayo majambo nama ndiko ndasenga Mana sinze mbi intambamye y'umugabo kunanirwa ariko nzembe intambamye yiwe yo kuduga hejuru bazi kubera intambamye umuntu yo gutera imbere intambamye nziza rero niryo sengesho ryanje gushika nuno munsi kuko hari ahantu mbona tutarashika ndashaka ko ashikayo masezerano yiyumva gutera busanzwe hari ikintu gikomeye abantu bakwiye kumenya nico gituma namashimira Imana kumenya umuntu ashobora gusportivyo nico gikomeye ufite wa munezero kuko mu bisanzwe ibintu bitangura kubera mwinjiye mu rugo
bifatanye n'ubuzima Imana yamucishijemo kugira ngo ashobore guhagarara mu buryo nk'ubwo kuko hariho umuntu washaka ashaka kukwereka ko abisipota mbwa mushitse mugabo abwira ati no wapi baga wifashe imenye kabisa hama Imana ikakuzanira umuntu yemera kujana nawe mu ntege nke zawe hanyuma kindi naco gikomeye cyane novuga nuko hariho novuga kimwe kiba mu basore canke abagabo nukwemere ubu kutegeka no kuvuga no kwanza kwemera je ibyo nshoboye nibi urugezo ndiko nuru mukajana urugezo uriko hanyuma ibiri imbere Imana izogendera bikora hama ikindi cyantera intege je narava muhira atakintu na kimwe size kandi natatacu ntwaye mugabo yanyakira ni cubahiro imagine donc nico gituma nakubwiye nakunda muhira cyane ku buryo numva sije mbona amasaha yo gutaha muhira arageze kandi atacu wasize ntacu ntwaye ntacu nasize kandi ntacu ntwaye mugabo nasanga icubahiro fise n'icubahiro mfise ntafise nico kimwe ukuvuga ndakigwa ahubwo ndahumurizwa nkategwa intege nkumva kuzinduka ngenda gukora biranyongera intege ko ndafise umuntu afasha ndafise umuntu antahura ndafise umuntu asunika ugasanga kuko Burundi usohotse ukaja ku kazi k'umuntu iyo uri ku kazi k'umuntu gufata uko ashatse urumva ubu n'umukozi ashaka kugufata uko avyumva ashaka kukengera ashaka kukuvuma mu maso ashaka kugukoresha ibi kuguma buda nyene gushika hamwe nyene urumva umukozi nyene aba umukozi mugabo kumva amage ko nafashwe nawe ku kazi mage ko ibintu bitagenze neza ku kazi iyo mvuye wamenga icubara nategeza kugira ntaco mfise mugabo ushitse muhira nkumva ko n'umwami yinjiye mu rugo iwe byarampa amahoro yego rero byari biryoshe urumva haragira ngiye urumva ugasanga byose bigahera ugasanga turiye nk'ikaranga gusa kandi tugashimira Imana turanezerewe par contre hanze abantu bavuga ati mwe muratunze meze neza mugabo navyo biba bifatanye n'ukuntu hanze ntawe muriko muraganyira ntawe muriko murabwira ngo ibintu bimeze uko mugabo kimwe je natahura cyane nuko nta kintu na kimwe tubamwe Imana itakizi kandi nta catugerageje na kimwe kirenze ico dushobora kwihanganira ubuzima bwose ducamwe Imana ibibuzi kandi haba hari ikintu iri kirubaka ariko kandi ikindi naco gikomeye nuko igihe cose dutera intambwe twizera ko Imana ibishaka intambwe yose tuzotera ntihaze hagira umuntu numwe yitirira ariko tuze twame tuvuga ati ibi ni Imana yabikoze rero biraryoshe ko ikindi najo principe dufise mu rugo rwacu nuko ntitwiteze umunezero mu bintu bizoza ariko ibizoza bizodusanga mu munezero cyane niba ari amafaranga niba ari inzu niba ari imodoka niba ari abana ikintu cose coza nta kintu na kimwe tukiraba nkaho arico kiza kuzana umunezero umunezero kirawusanga muhira no kuvuga kije kiradusanga umunezero kigiye turawugumana kuko si ucawuzanye ukanovuze kanyibukije igihe nigeze guca mu kigobe ndiko ndarabajya amazu narahagiye guca muri quartier yego vre mukemera ukavuga ati yega muhana amazu meza canibuka akantu kanje mu mutwe nasabye Imana aho nyene nabwiye Imana mpakubona ko ibintu ndabifise uno munsi kugira ngo ndabishika mu sinze nsare kuko bamaze kubona canje nabikunda kuba kwakoze b'Imana ugasanga umuntu yarabaye mu butayu imyaka 200 inyuma y'imyaka 200 Imana imuhaye nyabintu yabasigaye ari umusazi arasaza rirose mwibarabara cyane baza ko umunsi umwe nzoshaka iganiro shingo n'imiryango nkaza ndabatumira muragerageje kuganiriza ndagorane yes ntitwabivamo ibyo mu rugo iwanyu numva ari ni standard mugabo Imana ishimwe ku bwanyu no kubaza kukurikirana iganiro antuka hari abantu benshi bafashwa kuko umuntu yumvije fofo akumviza ingene ashobora gusipota umugabo we atakinda kimwe afise na caca ni iminsi biragoye aho umuntu ashaka basenga ashaka badasenga ugasanga ewana we mubwira amafaranga ibisigaye wigira mwireka amafaranga nico gituma n'abantu bubu basigaye ibintu sigaye byacanganya hasigaye hari gusambuka kw'ingo nyinshi mwene baza ko iyo mwubakiye muri ico kintu biragoye vraiment ko ikintu kiza kubatandukanya usanzwe mwisi nta mugisha usumba urugo nta mugisha usumba urugo Imana ikugiriye neza ikaguha urugo rurimo amahoro ibindi byose nibisanzwe ko amafaranga arahera ibindi byose kuko igihe cyose uragenda muri business uragenda ukiruka uragenda kuri eglise uragenda inyuma y'ivyo byose utahantu bitamuhira rero aho uhereza iyo hataryoshe ibindi byose ishaka kureke muze mudufashe mwigishe kuko imitima y'uno munsi irarusha reka tubandanye turi mu gihe
Imana imfashe ntagiye kintu nakimwe nza kuvuga mu izina muga turi mu gihe kigoye aho kugira titre pasteur apôtre abandi n'abaki ba prophète n'ibintu byinshi bisigaye bihari ugasanga normalement umengo turi mu gatwiko wewe masezerano wewe uri kuvuga intaye yawe iraryoshe mugasanga quelque part hari abantu ariko like biriko biragora ko abantu ntibari stable no musi mu mitima hari bibaruhije by'ubuzima busanzwe bwo hanze umuntu akagira struggle y'ubuzima yavyose mu gitondo arabura nkuko bavuga ati we narakoroka mu gitondo nkagenda ati yahura n'abantu like ariko akurikira kabasi numviza umukozi w'Imana uno musi yamwumva neza ja kumva arahinduye sujet mbega imitima y'abantu uno musi muri ko biraba abakozi b'Imana bien sûr ntimubona ko imitima y'abantu ikiracanganye kigo bivanye n'abakozi b'Imana ko bavuga uno musi ngo n'abakozi b'Imana bakihari bivanye n'ibyo abantu bagenda ama experience abantu bagenda baracamo mwega mubije hagute kuguma muhagaze canke novuga kuguma muhagaze canke kuguma mubwira ubutumwa bwiza abantu butavangiwe canke abavangiwe biva kuki muri rusange cyo ni kinini numva kivyibushe. Yes. Ni pastor aza kuvyagura cyane we n'umuhamagaro wiwe. Mugabo nibaza ko mu bisanzwe. Umukozi w'Imana wese aba ari umuntu azi kuganira n'Imana. Hama igihe cyose umwanya wawe umarana umwanya munini n'Imana. Bisigura ngo message yose iza kuza. Ibivuye ku Mana. Message yawe ni yava ku Mana. Ibifise abantu igamije runaka ije gufasha. Rero umuntu wese aca yiyubara mbega ino message kayerma ivuye ku Mana kubera ikingira nigishe bino bintu Imana yabimpaye kubera ikingira nigishe kubera ko hari igihe ushobora gusanga umuntu yasamaye kubera yumvirije ibiriko biravugwa cyane ugaca uja kuri mikro uje guponda umukozi w'Imana mugenzawe uravyumva eske uca wibaza ni Imana yakurungitse kuja guponda umukozi w'Imana mugenzawe jewe ukuntu meze Paulo niwe yavuze ngo ni Paulo yavuze ngo izina rya Yesu ryavugwa nabi ryavugwa mu bimeze neza kazima ryavuzwe niko Paulo yavuze mugabo nisha tujana navyo ngo twemere ibintu vyari byo byose nkemu yera ari muri wewe araza kukwemeza ko iryo jambo ari gwawe hama harashobora kuza ijambo wewe rikakunanira gutahura uyundi muntu rikamworohera gutahura bisigura ngo iryo jambo ntiryari gwawe ryari ryujya muntu rero ico udashoboye gutahura ntucite ko atari ico gishobora gufasha uriya muntu hariya rero ico ushoboye gutahura ukacakira nico gwawe rero utabije kuko ugutahura ni kunini hama ivy'Imana ni birebire cyane Imana ntushobora kuyifatira mu kabuate uyiheme ijya Bibiliya gusa Imana ntiri muri ijya Bibiliya gusa irisobanuye birenze hari bitangaza vyinshi Yesu yakoze bitari muri ijya Bibiliya hari ukundi kandi Imana igenda yireka abantu muri kino gihe bitandikwa muri ijya Bibiliya rero umuntu uko yegera Imana niko Imana imuhishurira mu buryo we atahura uko jewe ntahura Imana siko witahura rero Imana jewe uko inyereka nishaka kukwiyereka nitwiyereka cyo kimwe hama impa message yiwanje bivanye no gutahura mfise nawe ikaguha message yawe bivanye no gutahura ufise hama iyo message yawe ikaba afise abantu runaka izofasha rero nibaza ko ari cyo kibazo gihari kino gihe ofite hari umengo kwinjirana mu mubiri wa Kristo twese turi umubiri wa Kristo turi ishengero rya Kristo ivyo bintu ntivyari bikwiye kuhaba kubera ko Imana yatanze ingabire zitandukanye bamwe yabahaye kuba bavugishwa abandi kuba intumwa abandi kuba bigisha abandi yatanze kuvuga mundi yatanze ibintu byinshi rero umuntu atahura izo ngabire zitanu za mwemuyera ntashobora kubumana n'umuntu numwe ucugenda ugasenga ukabwira mwemuyera eske ibi bintu nivyo urashishoza hama utavyakiriye inumire hama wigisha ishengero ryawe uko wewe ushaka ko rimera mugabo bivanye n'ivy'Imana yaguhaye apana uko wewe ubwawe uko Imana wewe yaguhishuriye ko abantu bawurongoye bategerezwa kugenda Pastor ibintu n'ibinini biragutse ariko ngo mbance mu ncamake ngerageze kuvuga uko ndavyumva ikintu ca mbere iyo umuntu avuze ngo n'umukozi w'Imana yatumwe nande kuko umuntu wese arafise uwamutumye kandi uwagutumye niwe utanga raporo ntuha raporo abantu
ntuha raporo amaradiyo ntuha raporo amateleviziyo uha raporo wagutumye kandi uwatumwe arafise abo yatumweko nta muntu yatumwe ku bantu bose umuntu wese arafise abo yatumweko kandi niba ari habo watumweko abo bantu watumweko barumva imvugo yawe barumva ni ukuvuga intama zirazi umwungere wazo nico gituma intama zanaka nizanaka ntizishobora kuwumva co kimwe nico gituma hari igihe umuntu ashobora kuba kuri rezo sosiyo bamwe bakamuvuga nabi ariko intama ziwe ziramuzi shake muvuge mu mutuka ibyo mushaka kandi avuze zirumva ati uyu ni umwungere wacu yavuze rero ikibazo kimwe kihari tugira nigihe dushobora gusanga twitwa ko turiko tugwanira Imana kandi Imana itagwanirwa Imana yo ntigwanirwa ndibaza Imana irigwanirira Imana yirigwanirira kandi kurya jewe yampamagaye ata muntu numwe yagishije inama atanubiza aho twahuriye niko nujya nta wuzi iyo bahuriye sibyo rero reka ndaguha akarorero Imana ndegereranye n'inzovu umuntu ndamugereranye n'akanyegeri akanyegeri iyo kari ku kinono kumva kumenga Imana imeze nk'ikinono inzovu iyo kari ku kinono kumva umenga inzovu ni kinono kabajije ati mbega inzovu aho uherereye wumva imeze gute inzovu ni ikintu kimeze nk'ikintu kigumye hanyuma iri ku mugongo kubera haba hariko utuntu tutwoya ukayibaza akabaza akanyegeri kare kavuga ati wewe wumva ngaho Imana imeze gute Imana inzovu avuga ati tuye numva inzovu ari ubwoya kifise ikintu kifise ubwoya hanyuma kandi kanyegeri kari ku rurimi ukabaza ati wumva inzovu ngaho imeze gute avuga ati ni ikintu kinyerera kimeze ukuntu umenga harise kuko nako karere irimwo ugiye ku gutwi naho kimeze nk'igipapuro ukabaza akanyegeri kari ku gutwi avuga ati wewe wumva ngaho inzovu imeze gute ni ikintu c'igipapuro nukuvuga kaga ndikiri haza avuga ati urabesha twebwe ngaho kimeze uku undi nawe ati wewe urabesha ahubwo gifise ubwoya niriyo ntambara riri hari ku bantu Imana ntawe uyizi nawe ushobora kuyimenya nawe ushobora kuvuga ngo Imana ikora uku je ndashobora kuvyuka mwijoro nkasenga gushika mu gatondo senga Imana ikintu nyereka aho gucereka jewe kacereka umugore wanje yiryamiye voilà ego kono kuri so jambye ache narose ikintu kimeze ukuntu abintu je nasengera Imana kuza kwibwira je kwibwira wewe ndafa passe turi muri salo rana kukuntu mu gisagara gihacika amatara matara iti umwanya munini yacitse mwana wanje w'imfura caraza arambwira ati papa tugende gusenga kuko turiko turasenga amatara aca yaka afise imyaka 4 cyanigira zimvya ashagaruka papa tugende gusenga kuko turiko turasenga amatara aza guca yaka cyavuga nti okay nimuze dusenga turiko turasenga turi hagati nta nuwasengeye amatara muga turiko turasenga hagati amatara acaraza kandi ntiyasuye gucika tujeje tiyumvira amaze shiri kubera iki ibi bintu wowe wavyumvise ambwiye ati yego navyumvise mugabo Imana yahisemo kubicisha mu mwana kandi je ni ko pastor uyu ni mama pastor turabari ibyo bakomeye banisha ibicisha mu mwana mutoya rero urashaka kwimvira tujya muntu bijya nakavuga sivyo bijya binakakura sivyo mugabo wowe yimvira ko atari byo wowe Imana mwavuganye wowe niwe dictionnaire y'Imana no Imana uko Imana yamuhamagaye ubwo ico numva nokora noza nkafata mikro mbwira abantu Yesu mbwira ubushobozi bwa Yesu mbwira ibyo Yesu ukora hanyuma mwebwe mwese mutwumviriza murahitamwo kumwizera canke muhitemo kutamwizera bivanye n'urugezo bivanye no gutahura kuko ijambo ry'Imana rivuga ni hari ijambo rivuga ngo urugezo mugeze ariko mugenderako ukuri mumaze kumenya ariko mugenderamo jewe nk'ubu kuko nari kimuga nkamuguruka none wongera ko Imana idakora ibitangaza ambwiye uko fake
ahubwo we nta n'ivyuzi jewe ndabizi ndariki imunga ngendesha inyo hasi rero niba muguruka nzi ko Imana yankoreye ico gitangaza umva no kubwira ko Imana idakora igitangaza ahubwo Imana y'ibitangazira nico gituma ashobora kuvuga ati atmosphere of miracles kuko ndazi ko Imana nza kuvuga ni Imana ishobora gukora ibitangaza rero urashobora we kumkritika ngo ivyo bintu mwisi bitangaza nibibaho kuko waka karere ntakuzi oya kubaho koko ivyo birabaho ntakurinjiramwo rero niko mwereka ko hari igihe umuntu akritika ivyo wakoze avuga ko bitabaho mugabo si ikibazo cyo ko bitabaho kandi rimwe na rimwe ndabatahura kuko wowe urugeze uriko ni gutahuriramwe ibintu kandi ni gubonamwe ariko nanje ndafise ico twavuganye n'Imana kandi ndafise ico Imana iri kiranyereka uyu mwamikazi wanje ari kwa muganga agiye kuvyara umwana wa kabiri harabaye ibibazo aravyara umwana hanyuma umwana aragira crise mwijoro birakomera arageza washika ku rwego agapfa bakamuzana message bamubwira bati mama waza ari kararira yego atabona ico ari bumubwire mubwira ati sohoka wewe jewe Imana ntiyambwiye ko nta nikiziga yambwiye ko nta n'umwana ubu rero ngomba kuvugana n'iyo Mana ntihagaze ku byo abantu bariko baravuga hanze cyane kuri information y'abaganga cyane kuri information ya mama wiwe yarafise information y'ijoro rero uwahamagawe arafise ico Imana yamutumye ntiyagutumye ku muntu ntiyagutumye kuri naka yagutumye kuvuga ico Yesu yagutumye vuga rero ico Imana yagutumye kandi niwaheza kukivuga abantu baraza kubona Imana antuka no musi uyo mwana wanje ari hafi kwija umwaka n'amezi hafi 7-8 none ico ni gitangaza gitangaza urovyemera Imana yarankoreye igitangaza gushika no musi vyanyongeye kwizera Imana no kwemeza umuntu wese yo agikekeranya ko Imana iriho kandi gikora kubera ko abaganga bambwiye ati mada twari twicaye tweze tuko twimvira tuje kubwira umuvyeyi iki yego wavyaye urushe umaze toute une semaine kwa muganga hajya byabaye dimanche ntaharendi umwana mama wanje ararira je nagumye gutya ndamuraba gutya kubera ko je ukuntu natahuye mu bibazo sumanya wo kurira numanya wo kurondera Imana docteur yavuze Imana ntirambwira ndakeneye message y'Imana imbwire mwana wanje nuko nyene vyakira canke ubushobozi bw'urupfu n'ubugingo bururi kuri migwawe ni warukunda uzoga ivyo gweze vyanditse muri Bibiliya nabwiye Imana umbwiramo kimwe umbwira ko bidakunda canke bikunda mugabe ico nizera nuko bikunda uri Imana izura bapfuye Mana uno musingira ndakubone nimba warazuye yarazara amazi imisine mumva jewe nta n'amasaha 2 birahera ndagomba ngugarukanira umwana Mana ndagomba kwiyinahe nzoyivugana hose nzoja ko nakubonye mugiha Ibaze mfisinda abantu bose bari barandoteye twabonye upfa mfisindi kuze twabonye upfa twabonye bandika repi kuri rezo sociaux uvuye kwa muganga kandi mwajanye n'umwana ndavuga mugani wa Nigeria tufyakwa God forbid urumva ndasenga ndasamba navuga Mana niwe utanga uruvyaro kandi niwe utanga ubuzima nimba utanga ubuzima ndizeye ubuzima watanze ku musaraba rero ico gihe cyose nagumye nizeye hamajewe indoto nagize indoto mbona navyaye yego ndatashe muhira afise umwana akomeye ico nico nahagazeko navuze Mana wowe wahishurira Daniyeli mu ndoto yaragenda agasinzira ukamuhishurira ndizera ko wavuganye nanje biciye mu ndoto ibi rero nivyo ngiye kwizera nabibwira pastor wanje akambwira ati wowe Imana yakoheretse iki ndamubwira ati je nagize indoto ni izera ivyo nyene ukizera ivyo abantu bariko baravuga uzowemeranije na Satani ndafata ndavyizera gushika kuri uyo munsi sinigeze nkekeranya ndabwira Imana urashobora kumuzura birakunda kandi birashoboka Mana wamuguriye amaguru se w'umwana mugaye mu bwana bwiwe aratambuka uno musi sivya amaguru gusa harimo urupfu ariko waranesheje urupfu kugira ngo tubeho nyuma y'iminota 30 abaganga baza biruka banzaniye umwana acambwira Mada iyo Mana usenga genda ubandanye usenga kubera ko twari turindiriye tukubwire ati madame turatwaye umwana muri morgue ariko Imana yawe nimba wasenze Imana yawe yakwishuye antuka turi mu bihe bigoye nkuko nabivuze ariko umwe wese reka ntajanywe n'ivyo yumva hanze kuko gutambagirika nibaza ko nawe ubwe utaba wifitiye icizere wowe niwigira icizere ugasenga Imana izoguha inzira wowe nyene izogushira inzira umuntu wese arafise duhaye kuvugana n'Imana yiwe utarinze kurondera undi cyane
akabazo ka nyuma turaba turangije kubera ko twakoze kandi twakoze ibyubaka imitima y'abantu kandi nizera ko umuntu wese yafashije ku giti ciwe muri abaririmbyi kandi abaririmbyi indirimbo ziryoshe managinga gute kuririmba ko abakozi b'Imana ko bafamiye gukora ubundi buzi mu bimanaginga gute eske niye hantu mumaze kuvuga ati abantu vraiment abantu bacu barafashwa muravye mu ndirimbo no mwivuga butumwa kuko byose nivuga butumwa atwe byose tubikorera hamwe bon turabiha umwanya kubera ko twese n'ibintu dukunda nivyo ni ingabire zacu rero twahuye Imana yaduhuje turi abantu novuga ko turi bamwe dukunda bimwe turakunda kuririmba turakunda kuvuga ubutumwa turakunda gusenga urumva twahuye ari byo dukunda rero ivyo bintu ukunda biroroha kubironkera umwanya yego navuga nibaza ko nta bindi mpava mvuga ikintu kiba gikomeye nuko burya Imana ihuje abantu ibizi gitumi bahuje novuga kenshi nkunda kuvuga ni iyo turiko turakora ni nk'ifiri mu mazi uba wumva ko uri mu karere kawe tugeze kuririmba ni sawa turiko turigisha ni sawa turiko turakora ibi byose ni sawa buri muntu wese mu karere kose ko hari umuntu akubwira ati ndakumbuye indirimbo zanyu ubundi akabwira ati ndakumbuye kumva ikiganiro cyanyu ubundi akabwira ati ndakeneye kumva uri kurigisha urumva umuntu wese biba bivana n'akarere afasha mu karere wumva ko afashwa muri ibi byingo agafasha muri ibi biganiro ubundi nawe akavuga ati jewe indirimbo zanyu zirampezagira urumva umuntu wese mu karere kiwe twumva ntitwavuga ngo hari aho twumva twari umwanya handi gusa cyane cyane ibintu by'indirimbo ko bisaba uburyo bunini kugira ngo indirimbo ishobore gusohoka hari igihe usanga tutagiye muri studio umwanya wose bikagira igihe bivanye n'ukuntu Imana yugurira imiryango ariko nk'ibi bindi byo kwigisha dusanze dufite ikiganiro bita muhira twari dusanze dukora chaque mercredi mugabo kubera ikibazo c'amakoneso kitoroha cyane cyane muri iki gihe mugabo cari igikorwa twame dukora chaque mercredi kuva saa 2 z'ijoro abantu baraza tukaririmba tugasengera hamwe tukigisha tukagira ivyo duvuze ku ngo rimwe na rimwe bakatubaza n'ibibazo tukabishura yego okay imbere ko turangiza mutubwira imbuga bashobora kubasanga ngo cyasize ko mubanza kuzibabwira ariko ndashaka ko musezeza akaririmba gatoyi meme 30 secondes nta kibazo canke 20 ariko muco mutubwira n'abakunzi banyu aho babasanga kubera abantu bashobora kuba babonye no munsi bo kuri yagateke mubabwire sawa ku mbuga zacu jewe ni masezerano hariho aho usanga hari urubuga rumwe usanga handitse ko Himbazo Florence canke handitse ko Fufo Masezerano canke Masezerano Florence gutyo mugabo udusanga kuri YouTube ni Pastor Masezerano Fufo kuri ntuze kuri Facebook hose uradusangako kuri Twitter uradusangako kuri Instagram uradusangako kuri TikTok uradusangako hose yego mudusezera abakunzi je nabasezeye Riremba be Dibe jenye yego ndagwerekeza gusa inyuma je wamamagaye mwizina mushira hiyaguye Jemuranywa amazi meza isoko idakama wankenyeje umukanda ngo amahanga bimenye ko atayindi Imana iriho atari wewe wenyene Ebeneza naratabawe Ebeneza naronse ubuzima ndahejeje nababwira ngo muze mushaye ishuri ry'abaririmba mwambere mu kwiyandikisha murakoze cyane reka tubashimire murakoze cyane turashimiye ko mwaduhaye aka karyo kugira ngo tuganirize abantu tushimiye abadukurikiranye bose ariko ndagize ndababwira ko nta buhinga na bumwe ngaha buri mu bw'iwacu tufise Yesu gusa kuko cyose turafukama atetse turasengera hamwe Jenda afise isengesho ry'iwanje naragira isengesho ryiwe mugabo mwe nkunda gusenga avuga Mana nyigisha gukunda umugore wanje nyigisha kumunezeza nyigisha kumugirira neza ndashaka kwimvira ngo ndi umuhinga we urazi gutera imitoma kwa mitoma ari yagihirengerwa ariko bigiye mu Imana ibikora neza
Turabashimiye cyane. Jenda muze munyigisha kuririmba. Murakoze ko mubyemeye. Okay, turabashimiye cyane ko mwaduhaye kano karyo niteka cyane hama turashimiye n'abadukurikiranye. Imana ibahezagire nizera ko mu bintu twavuze mwese araza gukoramo vyiwe. Hama mushishikare guhezagirwa mu byanyu no mu banyu. Merci. Tunapenda sana. Tunapenda pia. Kandi ndamubwiye niko ndamukunda cyane. I love you too. Kuri Kimana. Naje mvuye ngaha ndabakunda.